Mirwi bakunzi umuryango wa Alvin TV ndagize yangu cyane nibaze ko mumeze neza cyane buri umwe wese naherereye nsubira kumubwira ati waramutse cyane wiriwe kandi n'amasaha yawe n'isaha yawe ahari igeze ngira ngo murabibona iyo twamaze gushira ku kagatalo twifunze tugiye ahantu yifunze cyangwa byumva nabi ngira ngo murabibona turi aho Prophet Alvin asanzwe akorera ari wa Alvin TV niyo mpamvu mubona nyine twaje tumeze neza juste kugira ngo turabe ko twomuyagisha kubera yuko naho twacereweho gato nk'iminota 15 murabizi n'amasaha y'Afrika ariko nibaze yuko aza kuduha umwanya wiwe tukicarana tukayaga gumana nanje kuri kamera za Alvin TV then ukore subscribe ndakubwira kora subscribe kuko ibintu bigiye kuvugirwa hajya ahantu ni ibintu bizogufasha kandi ni ibintu uzokunda cyane kandi ukiritswe n'ikiganiro kimwe cyangwa bibiri ndakubwiza ukuri kuzobumpunzi gumana nanje je kuri Prophet Alvin. Yes, banje kubaramutsa buri umwe wese ahaherereye vuga ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'amasaha yageze ahantu ndakubwira nti yambu cyane nibaze kumeze neza cyane nkuko ndabimenyereye cyane ariko kuje iyo meze neza naje pati kabadi bose bameze neza kuri mikro nkuko mubibona ni nice sky nice nkuko mubibona nababwiye tukiri hanze ndababwira ati no munsi tugomba twinjire tuyagishe CEO ari nawe Prophet Alvin ndavuga ati reka dushike tumuvugishe tumubaze akajambo kamwe canke abiri na cyane cyane ko afise byinshi atubwira nuko ngira ngo umwanya umugora ndazi yareka ati mwakire kuri kamera zacu za Alvin TV iyo ngira abaramutsa na sio taramutsa abantu bavyibushe cyane ndabaramukije wahora cyenda wiyone okay tumeze neza tumeze neza dufite nabishasha byinshi ni mihezagiro myinshi cyane undamukiriza abakunzi ba Alvin TV abakunzi ba Alvin TV ndabaramutsa murabizi yabibabariye sinzi ko yababariye ko yitwa turi kumwe n'umuntu umukobwa mwiza cyane iramamaze kubibona ariko yabibabariye nababwiye ko ari kumwe na Nice Sky hama kariya kantu bagitambiki kariya kantu bagira uko babanze bagire subscribe then bagire like share na comment mbere ko ikiganiro cyacu gitangura yes mwamaze kubyumva rero dufite bishasha karibu tumaze kubona Alvin tugitangura kuyaga nari nkiri muri waka tuvugana byari ibintu byinshi by'amaproje menshi ariko ubonye dufite n'agateleviziyo muri uno mwanya ibi bintu biza gute ni byiza televiziyo ni intambwe hariho n'ibindi bishasha navuga WhatsApp ariko ntabwo izo witwa WhatsApp ni logiciel ikora ku buryo bukomeye cyane ni izo beri ya application bizoba bimeze gute ni application utereshaje ya WhatsApp izo bayitwa Jardin izo birimo mukandikiranira amafoto audio navuga ko yavuye mu ijuru kuko ibizoba birimo byose kurikirana ubutumwa amafoto amavideo telefona video appel byose bizoba biri mu ibanga urumva ijuru niryo rya mbere ribika amabanga y'ijuru iyo application izo bisa n'irya gasap oya nizo bisa na gasap ahubwo irengeye irya gasap urumva niyo mu isi niyo muntu ariko ibyo navuze ko yavuye mu ijuru ikakubikira amabanga mu ijuru ku buryo mugira communication atangora Prophet Alvin uko uravuga ivyo bintu byo kuvuga ngo application yavuye mu ijuru nibaze ko ari benshi batabitahura nkuko nanjye ntariko ndabitahura application yarakorotse igwa hasi canke application yaraje mu mutwe iyo yidikira kuzira byagenze gute kugira iyo application ive mu ijuru yaje gute ubwa mbere duhereye ku bakristo abantu dufasha gusenga no mu rusengero bakavuga yuko WhatsApp canke ubutumwa bwabo babumviriza bariko baratelefona abantu batandukanye amavideo donc ubutumwa bwo mwibanga tabanga rikihari ndasenga hama ijuru rirama ati application bahereza iyo application yitwa Jardin hamuyibakorere hamuyibahereze wishire ku rubuga mu minsi mike cyane nzoyibashira ku rubuga nzobashirira kuri wewe zitatu kuri Albert niyo nzoyishira yego
iyo application tuzokoresha amamega canke kubera ari bivuye mu ijuru bizaba ari vyakoze oya tuzokoresha amamega no kubwira ugende kuri Albert TV ukoresha amamega haba kuri wewe zitatakabunga Albert TV akabunga nari nagiye ukoresha amamega yego ayo mamega ariko urumva tuba turiko turakoresha niyo amahera kandi azoja mu mfuko wawe oya mbo amamega oya dukoresha nk'umurundi dukoresha imihora limitere turakoresha umuhora wa limitere turakoresha umuhora wa smart turakoresha umuhora n'uwa mobe n'uwa connecterewe niyo mihora ine mu Burundi dukoresha n'abari mu kwisi yose bazakoresha imihora urumva ayo mazu ariko iyo ukoresheje limitere amahera aja muri limitere urumva ko ataja kwalba ahubwo kiva mu ijuru kubera tuzoba tubashorera icyo kintu kivuye mu ijuru nibaza yuko ifo ko tuvugana n'ayo makompanyi yego tuvuye n'ayo makompanyi rabe ikintu yakora kame n'ibyo tubazana ikintu kivuye mu ijuru kizoyinjiza amafaranga none numva ko ari ikintu bakora quelque chose ntabwo icyo kibazo nagomba cimbaza ati hama wewe uzoca uvyungukiramwo gute nk'umuntu yagiriwe ubuntu bw'iyo application ikagushikira ko wewe ntiyashikiriye kuri Nice Sky yagushikiye ko wewe kugira ngo ari wewe uyitanga mu bantu wewe ntuyumvira ati jewe nzokunguka gute nzoba ndiko ndakora ico gikorwa canke agahembo kazisura kave mu ijuru oya mbo nta nyungu ndiko ndabona ahubwo nuko nzogenda nkavugana n'ayo makompanyi akaraba support agira akangurira intebe mu rusengero cyangwa akagura abakirisu ingoma cyangwa ibintu by'ijana n'ibyo nayo ahandi nta mahera nshaka ko bazamo apart ya projet ya izoba yitwa gute Jalba iyo application izoba yitwa Jalba uriyo ya WhatsApp kubera ariko abantu abantu babizi WhatsApp gisigura iki amakuru make mu Kirundi WhatsApp mu Kirundi amakuru make rero ni Jalba sinagiye wanje kubera iki Jalba Albert ni Jesus ko kurumva namaze kuvuga yuko iyo application yavuye mu ijuru ni Jesus Albert ni Jesus Jalba okay so bakunzi ba Albert TV ngira ngo muravyumva yuko ibintu biraje bishushe ibintu bije no ku ma application yavuye mu ijuru ni atari kugira ngo umuntu aronke iyo application azoyitelecharge kuri channel ya Albert TV azoyironka gute kugira ngo umuntu abashe kuyitunga muri telefone yiwe nivyo niyo mpamvu ugiye kuri Albert TV canke kuri wewe zitatu akaburunga Albert TV akaburunga online nagiye ushobora gucitora iyo application vuba ni nko mu mbiza tuzohamagara ayandi ma television tugira ikiganiro live nibaza kuzo uhari hanyuma tubabwiye ati umuti wabonetse nyabusa mwirindeko inyuma ya Jalba twitegeke inyuma ya Jalba ni byinshi inzuci ndabasoye yindi ikora nka Facebook inyuma y'iyo Facebook maze kubibahereza ndabakorera indi ikora nka Twitter inyuma ya Twitter dushaka bakorera n'iyindi nzaguma ntabwo nicara kuko ibyo byaramaze gutanga two kugiramwe ama connection tuyaga ama communication n'abantu zava dusanga batuzaniye na application tuma tuyaga na Yesu iyo deje isanzwe ihari umva nicariho c'Imana urabizi ari umuntu akeneye gusengerwa afite imitwaro umva umuhanuzi ndakura amakuru y'ijuru kuri urwo rubuga nyene imisi heze mperuka kuvuga abaperezida bazitaba Imana nico bakora n'abashikiranganje ba mbere nico bakora afite Imana iguhaye ikintu kuba ari ikintu cyo ari cyo gukora utagikoze uragenda ubushize mu mwaka uheze navuze bizoba muri 2021 ndababarira hazoba imvura nyinshi izakonona amazu ibintu n'abantu n'ibindi nabivuze uzuba ubushuhe n'ibindi ndababwira nico gukora n'ivyo byose bisanga kuri Albert TV byose ngo bisanga kuri Albert TV ubuhanuzi bwinshi kandi kenshi uje hari ikintu wigeze kumbwira je ndabona ko kiriko kirakunda vraiment ntabyo bitume ndakorera amakuru y'ijuru sindi carte memoire ngo ndiratemwe na yabiki wabarira mu bantu nikihe ariko nibutsa abantu ni byinshi tugiye muri by'amateleviziyo Isaac TV yaratunze ameze neza namahanura ibintu byaramaze gusohora simbizi yaraje
ambara wakeneye imodoka nubwo ati reka ndaguha n'undi muhanuzi kora ku ikontaki ndamereza ikontaki yarayirose iyo modoka yarayirose nayo namwemereye n'igitoro namubajije no tutashaka kuza gutora igitoro ntacyo ukeneye ngo yamushaka kuza ngo mfite carte rose iri kwizina ry'iwanje yarayiguze aragendera ko afise na permis nta permis yari afise byose nicyo yambariye rero yego ni kuvuga ibyo duhanuye tuvuga papesi profession authentique précise spécifique n'ubuhanuzi bwo kuri uprecise ikintu kandi bice bigenda neza ariko wakutsa abo bantu ntabwo ngiceho kuko nakora amakuru y'ijuru nanjye nzoza kubashingira intahe y'iwacu okay ya ni Prophet Albin uravuga ngo ngiyo wagiye ibwami ushobora gutaha utagabanya nanjye nishikiye kwa Prophet Albin gira akajambo akajambo nakubarira aho kari gukora Albert TV hari kubwa bariko baradukurikirana tuvuga ati Albert TV hari kubwanyu no kubwabenshi rero nawe urumva urimo kuri Albert TV vure muraza ukavoma bikagenda neza yego hari byinshi hari bishasha hariho n'ikiganiro cyitwa menyana ikiganiro cyitwa menyana reka manze vuga ibindi biganiro bihari kuri Albert TV hari icy'urukundo powerful love imbaraga z'urukundo ucamba ko tuvuga iby'urukundo cyane hari ikindi kijanye n'iby'ubutunzi iby'iterambere abantu tukabereka ukuntu bagenda ariko cyane icyo nagira mu gice gishasha cyitwa menyana icyo cyitwa menyana ni ikiganiro kizohuza abantu batandukanye dufatiwe n'umukobwa umuservateri abahungu babaye seriye ushaka umuhungu muba kurageze imigero ushaka kubaka icyo kiganiro kizagufasha kiguhuze n'umuntu agukeneye icyo ni kimwe ikindi ushobora kudandaza ukadandaza amatelefone urumva naguciriyemo uzohuza abantu bamenyane hama bubakane cyane yego urumva nimenyana kimaze kwitwa menyana ni musata bitandukanye ni nko umuntu ashobora kuba adandaza amatelefone canke akaba akora ibintu bya salon de coiffure cyangwa akaba ari umunyempano ubundi umuntu atabizi nk'akarorero ahantu nkunda kugenda kwimosha muri salon de coiffure VIP barafite imashini ushobora gushiramo amaguru bari abantu banuka mu maguru bari abantu bagwaye ibigatu ukajamo iyo mashini ikakoza ikagukuramo ibinyanya n'iki urabona hari utaburonka umwanya wo kujya muri siporo n'iki cyangwa muri fitness rero ntawe urumva ndaza ku Albert biraza kugendayo biraza kuhashika yerekana ibyo bintu bebereke live bereke bariko baramuhanuzi tusa bereke ibyo bintu ibwani n'abantu ba Albert TV ko abakozi ba Albert TV barakwiye twakira n'abandi rero ni ibyo afite abantu bazoca bamenya nk'ibyo ntibari babizi ntibari babizi ko ari imashini ushobora gushiramo amaguru ikagukuramo biriya bintu by'ibigatu biriya bintu urwaye ibimeme imyanya tusa ntabwo abantu ntibaba babizi ni ukuvuga rero nk'iyo icyo Albert Bikini izo bikoze ihuza abantu bafite ingorane n'icyo kigo iyo salon de coiffure aho mu Kirundi salon de coiffure buriya babita gutya hano kwiyogosha bimoshereza kwimoshereza hamba bijya byo gushyiraho imishatsi nawe ahantu bihere salon de coiffure nk'ibi by'iwanyu babagiriye mu mutwe kumara baguriye neza naho si muri salon n'ahantu hari salon de beauté na salon de coiffure byose biba birimo rero na salon de beauté na salon de coiffure biba birimo n'ahantu bagira ikigo inzu yo kwikora neza ibyo byose n'ibizoba muri mu kiganiro menyana biratandukanye ndiko ndavuga ibitandukanye nkawe urumva icyo kizoba kiri muri menyana no kuvuga abantu haba ari ku telefone bakarondera ni hehe na adresse na nimba ari umuntu akora ibirato ashona ibirato agakora neza cyangwa impuzu abantu batazi abantu bakora amamodere meza bagaca bahamenya na telefone z'uwo muntu abikora muri menyana menyana izokora ibintu bitandukanye byinshi cyane abanyempano tikorera aha waje aha umuntu umukeneye ari umuntu adandaza umuceri mwiza cyangwa umuntu adandaza ibi amata abyibusha naha twitege na live rero ego na live ni vuba cyane habuze udukoresho dukeya habuze câble gusa ibisigaye internet umuyoboro wa internet twamaze kuronka namaze kugura uramaze kuboneka
hasigaye ijya kabwe gusa ibisigaye bigenda neza. Ya abakunzi ba Albert TV ngira ngo batubwiye byinshi tuyagiye byinshi kandi ngira ngo nta ugenda atagize ikintu na kimwe akuyemo mu byo turariko turayagana Prophet Albert. Reka ndamushimire cyane. Ego nanjye ndagushimira, ariko mbere ko ndagushimira hari ibintu bishasha. Hari ikintu gishasha. Albert TV ni team twatanze amezi abiri. Buri muntu bajya abantu baba bafite amamanza igishasha mu Burundi nta kihari. Umuntu ashobora kugira urubanza rwa dot, ashobora kugira urubanza rwa mariage cyangwa rwa réveil de day, meme rwa enterrement, imanza izo arizo zose. Hanyuma utuma kwa Albert TV ugaca utanga 50% ya facture wari gutanga ahandi. Dufatane wari gutanga 500 uca utanga la moitié de 150. Ikindi Albert TV iguhe uretse ko amasanamu video bishobora kuyiguhereza kuko ushatse irashobora kubigira live bikaja kuri television online kandi umva birahaguma ushaka ya mafoto, donc amafoto amapicha cyangwa amavideo yawe ushaka turashobora kuyakubikira kuri website indeterminate ushaka ukazoyakurayo haize imyaka 100 abuze bakayaraba bivana n'uko uba ukeneye yuko tugukorera urwo rubanza. Udashaka byaratanguye canke bizotangura? Byaratanguye abantu kuza ku telefone iri kuri screen canke ni plus 257 75 78000 n'abantu bakeneye amasengesho. Hari ababuze bakeneye umuhanuzi, hari ababuze ngo ngo mwataze telefone ngo abo hanze gusa ngo aba mu Burundi bagaca batinya oya uwari wese uri mu Burundi uri hanze telefone ni yayindi ukeneye gusengerwa guhanurirwa ni plus 257 75 78000. Nivyo nako ukeneye Albert TV ko yoza uciye kuri telefone duce tuguconnecta n'abahinga bagaca baza bakagukorera urubanza. Yego yadusoze ikiganiro cyacu umbwirira ijambo ry'ubuhanuzi bariko baradukurikirana. Ijambo ry'ubuhanuzi bariko baradukurikirana n'umunsi tutegetse ingana n'umunsi ni 25 nibagire subscribe bakomeza bakurikirana ibiganiro bya Albert TV imbere y'iteke zine zo kwa kane nzobazanira ubuhanuzi bushasha kandi benshi bakunda amafaranga abantu benshi bakunda amafaranga bose twese dukunda imbere y'iteke zine rero nzobazanira ubuhanuzi bw'iteke zine bw'amafaranga bw'akanoti kandi kenshi abo twari kumwe cyo baruze amafaranga byagenze neza na generalose kabisa turagenda turonseka. Yego murakoze cyane twari kumwe na Albert Prophet Albert ariwe CEO wa Albert TV nkuko mubibona nyene nanjye sinari gutaha ntagabanye mukanya turaja inbox agira akajambo k'ubuhanuzi kiwanje personnel ambwira nzogaruka kubaha bayita témoignage ubuhamya bwanjye nzogaruka kubaha témoignage yanjye. Mwakoze cyane kudukurikirana nongera ndakwibutsa ati kora subscribe nimba utarayikora kubera urumva yuko Albert TV tuzaniye byinshi kandi byiza kandi bituraba kandi byo dufasha. That's why ndakubwira ngo abeg subscribe, share na comment kugira ngo nawe ntubyigomezeko. Thank you so much.